kuva ku magenekerezo ya 24 Munyonyo uyu mwaka wa 2023 gushika kujya gatandatu Kigarama uyu mwaka nyene wa 2023 harafatiwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura abagabo batatu aribo Ndikumana Samuel w'umurundi, Hakizimana Jerome, Hakizimana Yeronimu w'umunyarwanda ariko akoresha ikarata karanga muntu y'u Burundi ya magendu, hamwe na Ndayizeye Fiberi w'umurundi. Bano bagabo rero bakabagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi babicishije mu gukora ibinyobwa bitari vyo bitisunze amategeko. Duhereye ivyo vyaha muca mumva ko bica bijana n'ibindi vyaha vyo kwigana ibimenyetso, hamwe mbere n'ivyaha vyo kutifatanya n'abandi kugira ngo baze baravuga ibiba biriko birakogwa. Aha rero abantu bafashwe ari bonyene barafatanywe kandi n'abakozi babo, mugabo ababikora bene umutahe n'aba batatu tubabari. Tugende rero ku uwa mbere. Uyu wa mbere yitwa ngaha turi ni muri serire ya Mukungugu muri quartier Kizingwe Bihara, zone ya Kanyosha muri commune ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Aha ni mu rugo rero ku uyu wa mbere yitwa Ndikumana Samuel w'umurundi. Aho rero mu gukora ibi vyaha twavuze, wewe akora ikinyobwa bitara hatangawizi ariko atarico. Mu bisanzwe ikinyobwa gisanzwe gikorwa n'ishira hamwe n'uruganda rwo mu Kayanza witwa Imena Somusubiri. Musanzwe muzi ko rukora n'ibindi binyobwa vyinshi bidandazwa ngaha mu Burundi mbere no hanze. Uyu mugabo rero caca akora araza agafata isukari n'ibindi bintu ateranya agakora ibintu agaca abwira abantu yuko ari iki kinyobwa bitara hatangawizi. Ngira mwabonye isukari, imifuko yafashwe, mwabonye kandi n'ibindi akoresha n'ibicafu vyinshi harimo umwanda. Arabikora rero agaca bishira mu macupa ameze nk'ariya nyene yakiriya kinyobwa c'ukuri co mu Kayanza, agaca mbere ashirako n'ibimenyetso tuya dupapuro usanga duhometse inyuma ku icupa, agashirako ibimenyetso vyaririya ashira hamwe nyene ryo mu Kayanza y'Imena. Murumva rero yuko uyu kandi murabona ko akora vyinshi cyane, muravye ingunguru ziri mu nzu, muravye amakarata ari mu nzu, amacupa hari, muravye ibikono nk'ibi biri nyuma yanje akoresha, murabona yuko akora ibintu vyinshi cyane. Kandi kibabaje nuko bimwe biza biri ku isoko. Uno munsi rero abantu baragenda ku isoko akavuga ati je nta sukari mfata, akaja gufata arahatangawizi, bakamubwira ko irimo tangawizi atatangawizi irimo ahubwo harimo isukari. Ucawumva rero ari nk'umuntu isukari itera ibibazo, agacaza gufata ico kintu yibaza ngo ni tangawizi afashe, kumbe ni ya sukari gacimwica. Ikibabaje kandi nuko rero ibi ndabivuze biza biri ku isoko, no kuvuga ubu biriko biranyobwa n'abantu ku isoko. Ikinyobwa c'ukuri kandi ushaka kubitandukanya n'ikinyobwa c'ukuri, ico gikorwa hariya mu Kayanza. Nico gituma rero umuntu yafashwe kugira ngo atohozwe ko bino vyaha vyo kuroga bene gihugu. Murabizi ingaruka bitera ku magara y'abantu, ku butunzi bw'igihugu, kuko nta n'amatagisi aheza ngo atange. Rero kandi yafatanywe n'abamufasha gukora bino bintu, harimo abagana ibi bintu bita aca yita ico kinyobwa aribo Savyimana Michel, Ndikuriyo Samuel hamwe na Ndayisaba Nosenti. Aba nibo bamukorera bajya bakora ibi bintu bakabihingura. Hariyo kandi n'abamukorera ibi bimenyetso cahomekako bakabikora bimeze nk'abiriya vyari yashira hamwe ryo mu Kayanza Imena. Aba nabo ni Havyarimana Egide hamwe na Kwizera Leonce. Aba rero bose bafashwe kugira bace bakorerwa dossier. Uretse ko bamufasha gukora ivyo vyaha, baca bagizwa n'ikindi caha cyo kutamenyesha ibi biba biriko birakorwa, kutifatanya n'abandi. Urabona barareka umuntu agakora uburozi mbere bakanamufasha ahubwo bakongera bagaca
binumira abantu bakazogishana bagapfa, bakanywa ibintu vy'uburozi bagahwera, kandi hari ababibonye biriko birakogwa ntibigere babivuga. Ugira kabiri n'uyu munyarwanda mu bisanzwe asanzwe abangaha mu Burundi atanuruhusha afise go kuhaba, urumva yuko agenda yerekana ikarata karanga muntu itariyo ngo n'umurundi, uyarakorera mu Carama, akaba nawe afise mbere amahinguriro abiri yo mu Kinyegero y'ibinyobwa vyitwa Shubiri Dawa, tangawizi n'ico bita ngo TV4. Bino bintu mbere we avuga ko ari imiti y'ikirundi, akanabidandaza ngaha mu Burundi, akabidandaza muri Kongo, akabidandaza mbere no muri Tanzania. Uyu rero uretse ko uravye kumwe nabikora n'ahabikorera atasuku ririmwo kandi bitisunza amategeko, nawe nyene urumva naye amakori ntaheza ngo yarihe, ariko ibi akora ni n'uburozi, kuko twarasanze ari no muri ryashira hamwe y'abavuzi imiti y'ikirundi, ariko tubajije muri iryo shira hamwe baratubwira yuko bye ni ibintu akora binyuranye n'ivyo bakora, binyuranye n'amategeko yabo, ko ari ivyaha. Ibi rero navyo nyene biri mu vyica abantu, kuko urumva yuko abikora akabikora binyuranye n'amategeko, akabikora no mu gihugu atategezwa kuba arimwo, nico gituma rero yaciye afashwa kugira ngo nawe akoregwe amatohoza. Uwanyuma wo mu Carama nyene ni witwa Ndayizeye Philibert, unawe akaba yafatanywe hafi amaritira ashika ku 2500 y'umutobe yico yita ngo n'umutobe wa tangawizi. Wumva ko bose bagomba bagaruka kuri tangawizi, ca kindi nyene gisanzwe gikogwa n'imena n'ishira hamwe bita imena somusubire ryo mu Kayanza. Rero igitangaje no kungene babikora, urumva bavuga yuko bashiramo tangawizi atariyo bashiramwe, ahubwo bashiramwe isukari, kandi isukari mbona ko ukumva abayikenera bayibuze, kumbe murabona imifuko kungene ingana iba yagiye muri bino bintu. Ikindi nuko usanga bino binyobwa vyabo bakandika ko kitagiramwe isukari kandi irimwo, bakandika ko kirimwo ubuki ahubwo kirimwo isukari. Muca mumva ko bano bantu ari inkozi z'ikibi zifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'abene gihugu, biciye mu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, biciye mu guhenda abantu ivyo babaha kandi atari ivyo baba bakoze, biciye kandi no mu kwigana bino bimenyetso baheza bagaca bashirako. Kuri uyu w'umunyarwanda murabona ko hacanjiyamwo n'ikindi cyaha rero cyo kuba mu Burundi atabirekuriwe n'amategeko, mbere no gukoresha ikarata karangamuntu y'u Burundi karata ari umurundi. Aba rero bafashwe, kandi aha rero duca tuvunira n'akagohe ababanyi. Murabona ko ngaha turi mu ahantu ari mu kibano hafise abahatwara abajejwe intwaro. Ibi bintu ntivyumvikana ko umuntu aza agakora ibintu bingana gutya, agakoresha ibigunguru nk'ibi, imodoka zikaza guseha, kandi ari ibintu biroga abantu, kandi aha hantu hariho abajejwe intwaro. Ibintu ntivyumvikana. Rero urasaba abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abene gihugu bose kwikebuka. Mwumvise yuko mbere no kutabivuga birahanwa, kuko murabona hari abafashwe kubera ko batabivuze. N'ababandi rero baba mu kibano, kuko runo rugamba rwo kurwanya ibinyobwa bifise ubunenge, ibinyobwa babesha ati nibi kandi atari ivyo ufatiye ku vyo bakoresha, n'urugamba rw'umurundi wese. N'urugamba rw'umurundi wese, kuko kuko ntibikorerwa mu ijuru, bikorerwa hasi, bikorerwa mu mihana. Iyo rero ababanyi batabivuze, biraheza abantu bakavyihereza, maze amagara yabo akamererwa nabi cane, kuko atawuba yavuze hakiri kare. Kakamuro tugateye abarundi bose kugira ngo umugambi wa leta wo kutuza bino binyobwa bikozwe binyuranye n'amategeko ube wazina murundi wese. Dossier bagaca baronka ubutungane bano bantu bakora ivyaha nk'ibi, naho bahora bakorera hacagenda hugaho, kugira ngo ntibakomeze ntazogire n'uwundi azogaruka kubandanya gukora ivyaha nk'ibi.
baca bagenda bahugaye hanyuma dosi ikibandaniriza mu butungane.